Nongiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze makino gano cacu cuno musi uno mugoroba w'igenekerezo rya 4 kwezi no kumunani n'umwaka turimo 2025 ngenda mutse cyane no dukurikirana by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi tuzibagiye abari mu Rwanda muri Congo Uganda Tanzania muri Afrika muri rusangi no mu migani igiye itandukanye nka Amerika Asia ndetse na Europe bumve yuko tubaramukiye cyane tunabaye n'ikaze makino higaniro cacu nkuko bisanzwe musisanguzi ngo yuko ruhande rwanje nababwiye mu higaniro gikurikira ko tuza kuba turi kumwe muri studio kugira ngo abashe kutubwira byinshi nta mpamvu kubicisha amajambo ntangura ndamuramutsa cyane musisanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste nje ndaho ndakomeye ndashimira kama cyane gose nizere ko nabadukurikirana bameze neza cyane gose bwana musisanguzi no musi reka abantu tubibutse ko Jihmed kihari. Yes, bwana journaliste wagize ikintu mara Jihmed hari abantu bariko barayirondera ku bwinshi cyane gose biriko birabagora ingene bayironka guhera ku munsi wejo tuzobaha contact z'uruganda rukora Jihmed. Hariho umutamari ari Ngozi, hariho n'uwundi ari Bubanza n'uri mu Cibitoke turabatahije abatama bakomeza kuzirondera cyane gose ariko kumbure hariho n'abandi bataducako bazikeneye cyane gose no ku munsi wejo tuzobahereza contact z'uruganda rusanzwe rukora Jihmed kugira ngo bazoze kuzirangura bazegereze abene gihugu batandukanye. So ariko kandi tubibutse yuko Jihmed ni jus iri diététique kandi iri énergétique cyane gose ni umutobe mu byukuri wihereje urumva yuko amaraso atembera neza imitsi irazibuka ni wa mutobe utagomba kunywa gusa ngo kumara inyota nika gatobe unywa bien sûr kugira kakumara inyota ala fauriko urubaka n'umubiri wawe cyane gose bwana musisanguzi biraboneka neza yuko mu bice bigiye bitandukanye harimo za Kavumu za Katana za Katanga yuko imigwano idasanzwe ihuza zino nyeshamba za M23 canke RDF ndetse n'igisirikare cy'abazarene canke FARDC no tuyishiremo ko ni coalition y'imwe. Bwana musisanguzi urashobora kutubwira ufatiye wace kamwe uko vyagiye biragenda muri usanga ariko udukundire duhere ngaha muri Kavumu neza na neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste ntabwo twari duherutse gushikiriza amakuru yo ku mirongo y'urugamba nkuko tugomba tuyashikirize uyu munsi. So, biraboneka yuko intambara yasubiye itoto cyane gose intambara yasubiye ibubisi nkuko bivuze yasutamye kabisa mu bice bitandukanye ndavuga Nord Kivu Sud Kivu mu materitwari yose atandukanye intambara hose ziriko zirasekera. So nkuko bivuze dutangurire muri teritwari ya Karehe aho inyeshamba za M23 na RDF bazindutse uyu munsi bakora ibitero biremereye cyane gose ahasanzwe hari ibirindiro bya Wazalendo FDNB hamwe na FARDC. Ibi bitero izinyeshamba bona jonatse zakoze novuga ko ari bitero bisa nkaho bakojeje agati mu ntozi akubera ko hano muri Katana bien sûr no havuzwe ko habonekanye ibitero bikomeye cyane gose ni ahantu imigwano yabereye ahantu zironyeshamba zagavye ibitero ku Wazalendo muri Katana ni ku birometero 3 gusa n'ikibuga c'indege cha Kavumu. So mu kiganiro twakoze ku munsi wejo nimba nihenze twarekanye yuko Kavumu isugerejwe. Kavumu mu micungararo yaho abawazarendo barahaboneka ku bwinshi bamaze kwambara mbere wanashaka twarekanye yuko hajya muri parke abawazarendo ari bo bahafise ibice byinshi kwijana. So uyu munsi rero izi nyeshamba za RDF reka mvuge ko basegemwe no kuguma babona abawazarendo mu maso yabo bavyuka babona abawazarendo cyane gose baca bibaza ati noneho umwanya wari wose abawazarendo baraza kugira iki kutogaba ku bitero baca rero babatanguriza ko ibitero barabarasa bikomeye ahantu kumenyesha ko hageze mu masaa 6 bona journaliste abawazarendo banse gusubira inyuma n'imetero nimwe
kabisa iki gitero novuga izi nyeshamba zakoze kwabaye gusotora kuko aba wazalendo baciye ahubwo nabo bakora ibintu batari barutse gukora hano muri territoire ya Karehe aho baciye ndabite baca ibarabara ibarabara riva muri Minova ibarabara riva muri Minova riza ku kibuga c'indege ca Kavumu aba wazalendo baciye basubira kurica ubu ntirikora bivuze ngo nta renfort bashobora kuba boronka muri kano kanya ivuye mu gisagara ca Goma iza muri Bukavu magingo aya rijya barabara ryose ubu naba wazalendo barifise ni kuvuga baciye bakupa liaison y'igisagara ca Goma na Bukavu mugabo bien sûr ku nzira yo hasi urazi yuko bijya bisagara bihuzwa n'inzira y'amazi bivuze ngo rero aha muri Kavumu intambara ntabwo zari zoroshe nubwo inyeshamba za M23 atamahirwe zagize ku gitero zakoze kugira ngo barabe yuko bashobora kuba bokwigiza inyuma aba wazalendo. Bwana Musesanguzi mba numva ibintu bikomeye cyane hariho abantu bariko baravuga kare navuze mu kiganiro cyaheze yuko ikibuga c'indege cyo gifiswe na wazalendo ndetse na FDNB niki kintu washobora kubabwira ikibuga c'indege magingo aya ntabwo wazalendo iracigarurira na FDNB nta nubwira hashika bari a 3 km bari hafi nukuvuga intambara uyu munsi yabereye ku birometero 3 bivuze ngo rero meme no ku kilometero ushobora gusanga hariho aba wazalendo mugabo batagize batariko baraharasanira bariko barapatura bakora ibiki nibiki ariko magingo ayo tuvuze ngo ikibuga c'indege mu kibuga c'indege bien sûr haracari nyishamba za RDF ntabwo hafiswe n'aba wazalendo na FDNB ariko intego ni yayindi aba wazalendo objectif bafise nuko bakeneye gusubira kuramutswa igisagara cha Goma na Bukavu kandi kuramutswa ivyo bisagara nuko babanza gukuramwo ikibuga c'indege ca Kavumu. Asante sana Bwana Musesanguzi. Nkundi rutwerekeze neza muri Walungu aho bariko baravuga yuko imigwano ikomeje ushaka kutubwira uko vyifashe nyamba ari ivyo utubwire ivyashoboye kononikarira mu migwano irikira habera. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Mu kiganiro twakoze ku munsi wejo twarerekanye ingene Walungu yose ubu ibonekamwo aba wazalendo ibice byinshi kwijana mbere apana ibice byinshi kwijana ahubwo Walungu iri controle na wazalendo. So uyu munsi rero inyeshamba za RDF naho nyene zazindutse zihararanga ngo zirabe ko zosubira gusubiza inyuma aba wazalendo bo muri bari muri bino bice bya Walungu ariko naho nyene kubwira yuko atamahirwe bakoze bagize nako plutôt kubera ko inyeshamba zagabye ibitero novuga mu bucagucagu ntizigeze zererwa nkoresha yamvugo bazirashe kabisa barazimesa ku buryo haje kugira saa 4 n'abari bakiri muri Walungu batagishura no kuba borasa kubera ubwoba saa 4 rero baca bahabwa iyindi renfort y'abasirikare n'amamunisio baje mu modoka zigera kuri 6. So aba wazalendo rero twashuye kuganira bari muri Walungu bo batubwiye ngo sisi hatuko tunapigana izi nyeshamba za RDF ngo sabasirikare mu bisanzwe n'abasivile bariko barazanwa so ni babandi bagenda batoragura mu bisagara bitandukanye mu nkambi hehe bagaca babamaze indwi 2-3 muri formation bagaca babarungika ku mirongo y'urugamba. So aba wazalendo rero bakubwira bati turamaze kumenya ko ari abasivile ukurasa umusirikare ukurasa umusivile nira aba basivile turiko tubumvira ikigongo tunaonea huruma so rero bivuze ngo hano muri Walungu mu byukuri inyeshamba za RDF zambaye ibara zahakomerekeye uko bakubwira ati tubarasa mu maguru ntabwo tubica ko n'abasivile aba bazanye muri Walungu ngo ni renfort bazanye tubarasa mu maguru gusa. So bivuze ngo rero inyeshamba za RDF uburiyo uri umusivile wemeye nyine kwambara umwambaro wa RDF uri mu RDF cyane gose nico tuma ndabita bose ka inyeshamba za RDF. So bose rero uyu munsi bagize ibyago batahanye inkomere nyinshi zitagira uko zingana bien sûr ko n'abashubiye kwasiga ubuzima badashobora kubura n'abasize ubuzima bahabaye ku bwinshi. So wazendo revuga ati
kwiterabwoba mu by'ukuri inyeshamba za RDF baraziguye iterabwoba uravye ingene bazana abasivili babambitse nk'abakomando special force bakabazana no mu autobrende n'ikitusa uri umuntu utakamiritse utabazi wokangwa reka mvuge n'ingene basa n'ingene bambaye ariko ko tumaze kubamenyera twebwe ntacyo bitubwiye so biriko biragaragara rero yuko bwana journaliste izi nyeshamba ziriko zikora ibitero no byita byiterabwoba byo kwerekana yuko bakiri mu bice bitandukanye bya hano reka mvuge hano muri Sud Kivu ko no tukiri ariko ubundi bamaze kubitakaza kuva kera baramaze kubitakaza nk'ubu par exemple nka Warungu wanashaka na Katana byinshi twakoze za Kavumu ibice byinshi haboneka aba Wazalendo ahubwo umuntu aribaza nti kubera iki Wazalendo gushika magingo aya idatera intambuko ngo yinjire mu gisagara ca Bukavu ko tubona mu micungararo hose y'igisagara ca Bukavu bamaze kuba bahagaragara so ahantu cansimbira ahandi bwana journaliste muri Kamakombe niho rero nuvuga ko habereye intambara ziremereye cyane gose Kamakombe inyeshamba za M23 guhera saa 11 y'ubucagucagu zagabye ibitero biremereye kuri Wazalendo Wazalendo na FDNB bari basanzwe bari hano muri Kamakombe izi nyeshamba zahagabye igitero reka navyite ko kiremereye kuko ni igitero cyari gifise intumbero kugira ngo bakure aba Wazalendo na FDNB mu micungararo y'igisagara ca Bukavu kubera ko iyi Kamakombe iri hafi cyane mu gisagara n'igisagara ca Bukavu kubera ko n'abene gihugu bo ngaha muri Kamakombe benshi baciye bahungira muri komine Bagira ya komine iri mu gisagara ca Bukavu abatashuye kuronka aho bahungira muri Bagira abenshi baciye binjira mu gisagara hagati so biboneke ko rero nubwo izi nyeshamba zagabye igitero ku birindiro bya FDNB n'aba Wazalendo ntaco bashoboye gushikako kuko aba Wazalendo ntibigeze nabite bahugo simbone mvugo nokoresha ntibabahaye n'umwanya wo guhume iki gitero cyo bakoze novuga ko cabaye nuri essence kubera ko ntibigeze bava mu birinda abazendo bari barimwo bigumiye hahandi kandi ahubwo bakoze n'ikintu gihambaye abazendo batahora bakora uyu munsi ntabwo bashoreye zino nyeshamba za M23 izi nyeshamba zahora zigaba ibitero abawazalendo bakazivuna bagaca baziherekeza iyo bagiye mugabo abawazalendo uyu munsi ntabyo bakoze kubera ko bari bazi yuko izi nyeshamba y'agatego zabakinye zaje kubagaba ko ibitero hama bazikurikire zice zibamesa mugabo uyu munsi abawazalendo bagumye mu birindiro byazo na FDNB barivuna umwasi usibye ko izi nyeshamba kuhasiga ubuzima byo ni kawaida kuko ntabwo ushobora kugaba igitero nk'iki ngo usubire nyuma uko waje magingo rero baje no kukigaba kino gitero abawazalendo bari basanzwe bazi ko kino gitero kiza kuhaba cyane gose bwana musanguzi nyamba ahari ibindi byinshi okongerako muri Sud Kivu muganyamba atavyo dusimbire muri Nord Kivu bwana journaliste uyu munsi novuga ko wiri wari umunsi w'intambara hapa na hapa ndavuga muri Sud Kivu reka dusimbire gato muri Ho Plateau naho Ho Plateau Minembwe mu Minembwe hari imvugo abawazalendo badukanye ivuga yuko ngo umwansi iyo umuhaye agahengwe ubumwongereje inguvu so hano muri Rugezi habaye intambara wanashaka no mu Minembwe hejuru ariko reka tuvuge ku intambara zabe hano muri Kahororo muri Kahororo abawazalendo noneho bagabye ibindi bitero biremereye ku nyeshamba zatwigwaneho sivyo ni mu gihe abawazalendo bari hajya hejuru muri Fizi basanzwe bazi ko twigwaneho ariyo ifise agapira igomba kuja guterera mu gisagara ca Uvira barabonye ko muri Plaine Viance abarundi barambaye ugwaga baracira umurongo utukura zinyeshamba za RDF hano muri Plaine ndavuga
muri Ruvungi Sange baracumurenge kabisa ku buryo zino nyeshamba zinahimviriye zica zimene ku mutwe ziyumviriye gusa ko zoga bigitero kuri defense y'abarundi iri muri Ruvungi na Sange baca bamene ku mutwe. Niyo mpamvu rero aba wazarendo nabo ntibariko barahereza n'umusegonde wo guhema kuri twigwaneho. Uyu munsi hano muri Kahororo aba wazarendo bagavye ibitero by'inguvu ku birindiro bya twigwaneho kabisa, mbe ngo ni ibitero by'inguvu kuko bari babyiteguriye, ariko kandi bari bafashwe mu mugongo hamwe na FDNB. So ni ibitero novuga ko byongeye gutuma mu muryango w'abanyamurenge bashiraho ikindi kigandaro gikomeye kuko twigwaneho yahatakarije ingabo zitari nke hamwe n'abaredi tabara, ariko kandi bikaba biriko baranatuma bikomeje gucanishamwo abagwanyi batwigwaneho. Kuko wibuke ko mu misi yahera inyeshamba za RDF zaridogira batwigwaneho bavuga yuko ngo aribo bariko baratanga mape y'ibirindiro by'izinyeshamba za RDF muri Fizi. Uyu munsi rero twigwaneho nabo batanguye kwidoga bavuga ko bariko barapfa bazira inyeshamba za RDF kandi ataco ziriko zirabafasha, bariko barapfa barorera. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane kuko ndakwibutse ko twigwaneho ubwayo iziko izinyeshamba za RDF ziri muri Kongo kubafasha urugamba kugira ngo bashikire ubutegetsi. Ni ukuvuga twigwaneho ishikirizwe ubutegetsi, nivyo bazi. Ntibazi yuko izi nyeshamba za RDF zabafashe nk'ikiraro zigomba gucako kugira bishikire ku nambo zabo. Uyu munsi rero twigwaneho itangiye kwidoga bitewe n'iki bariko bumva uburemere bw'ibitero vya wazarendo muri Fizi. Wazarendo nayo ntirikirabaha gahengwe, ubu iri focus kuri twigwaneho na Retabara. Izi nyeshamba za RDF baziretse hajya hepfo bagoma badoda twigwaneho. So twigwaneho rero reka mvuge iri muyabira, iri mwibenga, basamaye gata mazi arabamira kandi kugira ngo bayavyo nk'amahoro biragoye. Nuko badenonsa bakavuga ati twe twarahenzwe n'umuti wabarire, ariko rero kuri wazarendo biragoye kuko wibuke ko hariho n'abakongomani bari biyunze n'inyeshamba za RDF basabye wazarendo yuko bota bababwira ati ntigikunda byo tugora gusubira kwemera yuko muje gutekereza atora agatego inyeshamba za RDF zaduteze. So biboneke ko rero hano kuri twigwaneho bagomba kugwana mpaka umwuka ubahizemo mpaka kukanyuma kandi nabo wazarendo kweri barabamara ndakubesha cyane gose. Bwana Musangozi twayaze vyinshi cyane muri Sud Kivu, ariko nkundiye dusimbire muri Nord Kivu neza na neza muri territoire ya Walikari. Hari byinshi biko birahavugwa, unkundire utubwire zimwe mu operation yahabereye mu majambo make by the way parce que umwanya tumaze gukora simuto. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Buriya reka mvuge ko yaba wazarendo yaba nyeshamba za RDF bari mu kazi kose kubera ko hariho agace ko muri Walikare kitwa Pinga. Aka gace twarakavuze ko byinshi cyane gose, na gace novuga ko gafite amateka akomeye cyane gose, kamaze guhitana inyeshamba za RDF zitari nke. So n'uyu munsi nubwo atariho imigwano yabereye, novuga ko kasubiye guhekura inyeshamba za RDF. So uti byagenze gute? So hariho agace bita Mbati. Yes, kari nyene muri Walikare, na gace kari gasanzwe karimwo aba wazarendo hamwe na n'izinyeshamba za RDF. Nuko bose bari bakarimwo, ariko kandi bakamazemwe imisi ari bose bagasangiye. Ariko aba wazarendo na FRDC bobo bari muri kano gace kugira ngo bakingire Pinga. Bobo ntacyo barondera hano muri Mbati, ni defense zabo kugira ngo ushobore gushika muri Pinga ubanze kwanza kumetrariza aba wazendo bari hano muri Mbati. Izi nyeshamba rero
uyu munsi zazindutse zigaba ibitero reka nacite ko cyari igitero kiremereye bona journaliste kuko cyari igitero cyo kugira ngo bikunde nako si uyu munsi sore ni ibitero bagabye kugenekezo rya mbere na kabiri premier na ro 2 niho bagabye ibitero kugira bikunde bamene defense ya Wazalendo hamwe na FRDC ziri hano muri Mbati kugira ngo nk'inzira kugira ngo bashike muri Pinga yeah. So, aba Wazalendo buriya twarabivuze izi ntambara zizoza guhera basigaye basimba tekinike z'intambara ajya ma special force ya pirate yari hakurya so kuko kuyumvisha ko aba Wazalendo abasivile nk'aba Wazalendo bashobora gushira ama defense hano muri Mbati yo kugira ngo protege Pinga urumva ko ikintu gihambaye cyane so rero izi nyeshamba zagabye kino gitero no premier na ro 2 kugira ngo zishobore kumena defense ya FARDC na Wazalendo hama biborohere gushika muri Pinga ariko novuga ko amahigwe yababanye make cyane gose ati gute rero amahigwe yababanye make kubera iki baragabye igitero c'est vrai hano muri Mbati cyamaze 2 jours hama barabona yuko bariko barotsubura atacu bashobora kokora baca bisubira inyuma barahagarika imigwano so Wazalendo rero na FARDC baca bagira amakenga bituma bahagaritse abantu baturasha imisi ibiri kandi intambara zadisutame cyane gose byari ari ibintu bikaze bigenze gute bahagarika intambara baca bona yuko bagomba guhindura umukenyuro kugira ngo bashobore kububira babakureho Wazalendo na FARDC nabo baciye bakora iki nabo baciye bategura igitero by'ikibiriraho kiremereye baca bararasa zino nyeshamba za RDF hano muri Mbati kubw'amahigwe make y'izinyeshamba ntizashoboye gutena zica zirahunga ziva hano muri Mbati zihungira aho bita muri Minzenze ngo zino nyeshamba za RDF zaciye zihungira so bivuze ngo mbugo babazarendo biyita ngo nama ngo ni intare za Saramba mugabo ngo ni imbeba oba biti imbeba za Saramba so mugabo rero zino mbeba za Sarambwe zitonoma nk'intare mugabo zifise ingufu nk'imbeba kuko abo Wazalendo bagavye igitero mu masaha make bari babomoye muri Mbati ntibashoboye no gutena baca bagera Minzenze niho magingo ayazonyeshamba zibarizwa so amakuru mfise aremeza yuko hano muri Minzenze bari naho nyene aba Wazalendo basa n'abariko barahagera amanjanja bakeneye ko naho nyene babatuza bakabomora so hariho umuntu aribaza nimba reka mvuge abantu babiri bahanganye leta ya Kongo hamwe n'izinyeshamba za RDF nimba koko abimirije gusinya amasezerano ya Seserofe bariko biciriki bano bana bisongo n'abasirikare bariko babahorike nimba by'ukuri le 18 bazosinya Seserofe kubera ikizi ntambara biragoye sana bwana Musisango so reka twibandanize bwana journaliste tukiri rero kuri kino zino operation aba Wazalendo bakoze hano muri Mbati bakirukana zino nyeshamba zaciye zikorokera kuri za mbuga zabo bagira n'amatangazo no kwita amatangazo yakababaro byensira kababaro bashikirije amakungu cyangwa se communauté internationale aho berekanye yuko ngo FARDC ngo ntiriko irubahiriza nukuvuga amasezerano y'agahengwe yo kugira ngo bazoshobore gusinya Seserofe ukubera ko yashoboye kubarasa ikabomora mu birindiro bari basanzwe barimwo so mbugo b'abanyarwanda none ibi bitero izinyeshamba zagavye byamaze imisi 2 tariki iminsi 2 kuba Wazalendo na FARDC bariko barasa ibiharage babarasa ubushatsi so none kubera iki nabo babatatse bugaca baja ku mbuga ati FARDC ntabwo iriko irubahiriza amasezerano so reka ngibwe ko ikiganiro cyabaye kirekire bona journaliste dusa n'abarangiza turangirize ikiganiro cyacu hano muri Rucuro muri territoire ya Rucuro neza na neza muri Kiseguru hamwe na Katuguru aho na Katuguru zino nyeshamba novuga ko ziriko zirica
zikongera zikiba abenegihugu zitwaje ngo ziko zibiba ngo kubera ko ngo zibiba ngo imitungo ya FDLR. So ibi ni mu gihe abenegihugu bo muri tujya duce meje kuvuga beretse zino nyeshamba yuko batakizikeneye. Bavuze ngo bazibwiye ngo zifise umubano nk'uw'igihere. Zino nyeshamba bien sûr zifise umubano nk'uw'igihere ugiye kubiraba kuko zigishika ahantu ziriyeza zikagira iki mugabo mu nyuma zitangura gutoteza akuvira no kwica. So rero abanyagihugu ba hano rero baratangaje ko batakizikeneye, nazo rero zirabahindurira zitangura kuza zirabiba. No kuvuga nuvuye kwimbura mu murima ivyimburwa baratwara. Haro nitwirengagize abadandaje n'ikitusa abo bose byabo byose bagenda batwaye. So bivuze ngo rero ababenegihugu baciye ugwevu nubwo zino nyeshamba zaciye nazo zibahindura zitangura kuza zirabiba zinabica zinabagiriza yuko bo bari aba FDLR. Abakongomani rero benshi bahano muri Rucuro batangiye kwibaza none FDLR n'abakongomani ko tuzi FDLR bari abanyarwanda yahindutse leta ya Kongo aho kuko bagiye bagwana na leta ya Kongo ntabwo ariko bagwana na FDLR. So reka duse narangiza ngabona journaliste kugira ngo turabe ko twotegura ibindi biganiro cyane gose. Kandi ndagushimire cyane ariko ndagushimire nanje bona journaliste. Reka dushimire n'abadukurikiranye bafashe umwanya atwizere yuko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma cyane gose. Kandi ndabashimiye cyane muri mwese twanyuma kino kiganiro. Nizere yuko umusanguzi yashoboye kubabwira vyinshi. Reka ndangize nababwira ati nibikunda turongera guhurira mu bindi biganiro, ariko naho nibidakunda amasageze kure tuzongera ku munsi w'ejo. Bye bye.